Inyuma y'imyaka ishika 11 iheze isoko nkuru ya Bujumbura ihiga tokombera vuba iyo soko igiye gusubira kubakwa bushasha kandi ku buryo bwa kijambere nkuko tubisanga mu itangazo nimero 6 agakwego gahiritse umwaka wa 2024 y'inama shikiranganji yo kuwa gatandatu igenekerezo rya 8 Rusama umwaka wa 2024. Muri iyo nama yari irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kigabane c'indwi habaye ugushikiriza urwandiko rwerekana amashusho y'intangamarara y'iyubakwa ry'ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Urwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganji w'inyubako ibikorwa vya leta no kugwiza uburaro Dieudonné Dukundane. Urwo rwandiko rushikiriza uburyo bubiri iyo soko yo kubakwamwo. Uburyo bwa mbere bukaba ari kubaka inyubakwa nini cyane y'ubudandaji, ingoro y'amakoraniro yojamwo abantu bagera ku 3,000, ihoteli y'ingenzi nini cyane yo ku rugero bita 5 étoiles mu gifaransa eka ndetse n'ibindi. Nayo uburyo bwa kabiri bukaba ari ubwo kubaka inyubakwa nini cyane igabuwemo gatanu, igorofa nini igeretse inshuro 30 harimo amamangazini agera ku 3,000, ingoro y'amakoraniro yo kwakira abantu bashika ku 1,000, ni hoteli nziza y'ingenzi yo ku rugero rwa 5 étoiles mu gifaransa eka ndetse n'ibindi. Inama shikiranganji yarashimye ugo rwandiko ica igira ico ishikirije harimwo kurondera abahinga n'ubuhinga bukwiye kugira ngo ibikorwa vy'intangamarara bikogwe maze iyo soko ishobore kubakwa. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yuguruwe icese mu mwaka wa 1994 yahavuye isha iratokombera kuwa 27 umwaka wa 2013. Umugambi w'igihugu w'iterambere w'ibihumbi 2018 n'2027 usubiwemwo urategekanya iyubakwa ryayo kuko yari ifise akamaro ntangere ku butunzi bw'igihugu.